ndabaramutse ntongera ndabaha ikaze bakunzi ba BTV Burundi mu mwanya w'amakuru mu Kirundi. Reka muhundire dore kuri zingingo nkuru ziyagize. Isoko nkuru ya Bujumbura iramaze imyaka 10 ihiye igatokombera abahora bakorera muri iryo soko, bagasaba leta kubakira iyindi. Umushikiranganji wa mbere Jevendira Kubuca asaba indongozi zo mu Kanyosha kuronsa abanyagihugu aho bahamba abashengeye. Nayo abarivyi barasabwa gukora cyane ndetse no kwiga kugira ngo bashike ku iterambere rishimishije. Aya n'ayandi ni mukanya. Ndasubiye kubaha ikaze nkuko narimpeje kubibabwira. Imyaka 10 irarangiye isoko nkuru ya Bujumbura ihiye igatokombera abahoze bakorera muri iryo soko, bagasaba leta kubakira iyindi. Peniela kaze mwami. Imyaka 10 irarangiye isoko nkuru ya Bujumbura ihiye igatokombera, aho abanyagihugu benshi bakorera bagize agahombo kenshi kuko ivyabo vyinshi vyahiriyeyo ndetse n'imiryango myinshi gahungabana. Abanyagihugu bahoze bakorera muri iryo soko baganiriye n'imbonesha kuri BTV Burundi, bavuga ko gushika n'ubu batarashobora gushika ku ntambwe bari bagezeko. Agahombo ni kenshi cyane, kuko icambere coco twabanje kumara iminsi itari mike, imyaka ndetse ataco tuko turakora turondeza dushakisha ico twokora gushika aho tuboneye ingene dushobora gusaba gutangura gukora akazi. Mu by'ukuri twese twaguye mu buhombe budasanzwe, no kugeza iki gihe ntivyoroshe kugira ubuzima bubandanye. Abo banyagihugu bagasaba leta kubakira iyo soko kuko haheze imyaka myinshi barabibemereye. Dusaba leta yuko yotwubakira iryo soko, ego kuko byodufasha, kandi n'amakori mu kigega ca leta gasubira gutangwa nk'uko byahora. Iryo soko yubatswe ni ikintu ciza kuri twebwe, ni ikintu ciza no ku bana bacu, ni ikintu ciza no ku gihugu. Ivyo biruko mu gihe hari abo bahaye ibibanza mu isoko ya Kotebu bikanka ko bagumayo kuko atabaguzi bajayo. Umushikiranganji wa mbere Jevendira Kubuca asaba indongozi zo mu Kanyosha kuronsa abanyagihugu aho bahamba ababo bashengeye. Ni mu gihe havuga ko ako kaburi kagira gatangwe kagahabwa umuntu wo ngaho mu Kanyosha. Khemo Prosper Nyenkuru. Abanyagihugu bo muri commune Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura bafise ubwoba ko bagiye kubura iyo bahamba babo kuko akaburi kagomba gahabwe umuntu yigenga. Umushikiranganji wa mbere Jevendira Kubuca amenyesha ko abanyakanyosha batazoturira ababo bashengeye, agasaba indongozi kuba abavyeyi bagatunganiriza neza abo barongoye. Namusitane niyo kwemera yuko akaburi bakagabira umuntu none abantu bazoca babafubaye cyarutangira kubaturira. Ega nako akaburi nako nyene nitunga rusange, hari igihe tutibuka ko ari itunga rusange kubera turagenda tugashika tugakati parcelle y'imetero 5 kuri 5 turavye n'uburyo umuntu afise. Hageze tugeze no mu bihe duca dukurutira ugacomenga haje badusize niho tuguma ntiduvuzanye abantu duca tuja kwishura ibyo twakoze ngo reka tuzingire neza ngo ntazogire n'ubujayo hajya ngo hagiwe. Twarikunze gushikaho niyo twamaze gusezera isi baguma bibaza ko turi naho tuzoba twikunda tuzoba dufite amaparcelle. Ivyo bikaba vyavugiwe mu kiyago umushikiranganje wa mbere Jevendira Kubuca yagiranye n'abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura.
abanyagihugu bo muri quartier Nyabagere ni muri zone Gihosha commune Ntangwa ni mu gisagara ca Bujumbura barabangamiwe no kubura amazi kuko bavoma ibirohe vyo mu ruzi Nyabagere. Arlette Mugisha. Abo benegihugu bo muri quartier Nyabagere zone Gihosha commune Ntangwa barabangamiwe n'ikena ry'amazi gushikaho nka bose bavoma ibirohe vyo mu ruzi Nyabagere. Nukuri turakenya amazi tuvoma Nyabagere, urabona Nyabagere ngenisa niyo tuzindukira kuvoma. Utaronse ahantu haje amazi ngo uje gusaba amazi yo hakurya cyangwa uduge hariya mu gasamanzuki kurondera amazi yo kunywa, ntibikunda, ntushobora kuronka amazi unywa. Urumva rero turakenya amazi cyane kandi turaruhura, abona kuja kudugana Nyabagere uduga hariya hejuru biragoye. Abo benegihugu bagasaba Regideso kubafasha ibarose amazi nabo boroherwe. Ni Regideso yoza mu maguru macha leta idufashe cyangwa imeri bisabe muri Regideso baje batugire station y'amatiyo y'amazi kugira abantu bamenye barahure mu nzira yoroshe. Muri iyo quartier bakaba bamaze ikiringo c'indwi atanima rikorotse ku mabombo rusangi bahora bakurako amazi yo kunwa. Kiraro kigabura quartier Muyaga na quartier Nyabagere twacari muri zone Gihosha commune Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura carahejejwe kubakwa, abanyagihugu bakaba bashima ico gikorwa. Rafael Nyandwi. Ico kiraro kigabura quartier Muyaga na quartier Nyabagere ni muri zone Gihosha commune Ntahangwa carahejeje kubakwa. Abenegihugu barashima kuri ico gikorwa kuko bahora bafise ikiraro gitoya kandi carateza n'amasanganya nk'uko uyu munyagihugu avyivugira. Mwagomba bugaraho turiko turahita bamaze kuzana ivyondo ngaha, harimo motari umwe yigeze kugwayo baca barugara ikikajya gato tuca turatangura kureka kudahita kubera bace bacugara, babonye yuko bizava biteza amasanganya menshi. Kanuyu arashima leta kuko ubu ico gikiraro gicamwo ingendeshwa zose. Muguburo tuko turashimira leta, abantu b'abashoferi sinatwebwe gusa tugiye gushima gusa kuko ni nakararo gakomeye n'imodoka zigiye kuba zirengana, zatanguye kurengana, nabone ndazi n'ibintu bazoshima gose. Mbona kuvuga rero ubu kuko turahuza haza amatafari yo zahe muri rompo yose ubu turashikaho nta ngorane. Ivyo bikorwa bikaba byari bimaze hafi amezi agera kuri 3 bikaba biriko bikogwa n'ikigo ca leta cubaka amabarabara ARB. Ishirahamwe ry'abaririmbyi mu Burundi ryarakoranije bamwe mu bagize igisata c'umuziki kugira ngo barabire hamwe uko umuziki ndundi wotera uja imbere. Bakaba basavye abaririmbyi gukora cyane kandi bakiga kuko bizobashikana kwiterambere rirama. Elvis Munyaneza. Mu kiyago kidasanzwe kubahurikiye mu gisata c'imyidagaduro na cane abaririmbyi harayi hashikirijwe ivyimviro vy'abatari bake ku nyungu rusangi mu gisata c'umuziki. Umurongozi w'ishirahamwe ry'abaririmbyi mu Burundi Olivier Bright Shimirimana hamwe n'abakorera muri ico gisata bamenyesheje zimwe mu nzira abaririmbyi bogenderamwo bagashika ku yindi ntambwe. Turabanyamuziki dukeneye iki, twogishikira gute? Nico cyambere teza kwiyumvira ivy'amazina tube turabishyize ku ruhande kuko twese twavuze ko turwanira inyungu rusange imwe. Hari abartiste benshi bafise n'abandi bantu babafasha bari hanze babashira mu mafaranga menshi, muga kubera environnement turimo biragoye yuko atera imbere. Kubera iki? Kubera hari ibintu byinshi cyane tudafise. Kugurisha imiziki ku ma platform, kuyagurisha hanze dutegereza kuja kuyandi ma agence ategereza kudukura kandi ma pourcentage, basanga mu artiste aronse inisha n'ikizi. Mugiye abaga mu Burundi dushobora kuba dufise ama platform atwigenga ko twebwe, dushobora kuba dufise contrat na YouTube n'izindi zose, abartiste boronse amafaranga abonetse. Umuririmbyi akazi kiyo kubaya ko kuririmba nkuko handi bigenda, abandi bakakira ibikorwa muri ivyo bikorwa bakanabisesangura. Hari n'abajejwe kubikoresha, hari n'abajejwe no kuraba yuko ico kintu eske kiraza kurengana canke nikirengana, turaza kukirekura iki kintu. Cyuva niyo equipe rero umuntu akeneye kugira umufashe gutahura be turi mu bihe vyahe, be bareko bakora ivyo ibi bihe vyakira. Ico kiyago kikaba cari citabiriwe n'umuyobozi mukuru mu bushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo imico kama,
umuyobozi mukuru w'igisata c'imico kama, umurongozi w'ikigo kijejwe gukingira agateka k'abahinga n'ivyo bahinguye OBDA hamwe n'abanyamwuga batandukanye. Ni kuri iyo nkuru duciye turangiriza kureka ndabashimye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana. Shimire bagenzi banje badufashije gutorokanya ano makuru, shimire n'uwahagarikiye ari we Raymond Prosper. Niyo nkuru sinokwibagira abari mu buhinga bw'ivyuma Jules Boris Ingabire hamwe na Jean-Claude Nduwimana. Ndabasabe kubandanya mukurikirana ibiganiro vya BTV Burundi, mugire aho muba mwubahwe naho butaha.